mugambwe SNL barabazwa n'ababo baburirwa irengero bakabazwa rero mbere n'abapfa bahohotewe. Ibi rero bikaba vyashikirijwe na Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe mu gihe mugambwe ariko uhimbaza isabukuru y'imyaka 3 iheze wemerewe gukorera ku mugaragaro. Reka rero twumvirize Simon Bizimungu, hari n'ibindi bitari bike bijanye n'ubuzima bw'umugambwe yashikirije. Twarabuze bamwe mu ndongozi zacu twakunda kandi bari kirumara mu kuremesha inyankamugayo. Aha twovuga nk'indongozi Ngomirakiza Elia yatwawe tukamubura irengero gushika n'uyu munsi tukaba tukibaza iyo yagiye n'abamujanye. Ntitwokwibagira kandi indongozi Matata Augustin, uyu nawe ku batari bake murazi ko yafashwe n'inzego z'igihugu akajanwa gufungwa, nyuma yaho akaborezwa igufa bigaba bituma asiga ubuzima igihe ciwe kitari bwagere. Twovuga kandi na Barutwanayo Innocent nawe nyene yafashwe mu bwo buryo bwa Matata Augustin atwagwa mu biro vy'igendereza, nyuma umuryango we wahawe raporo ko ikiziga ciwe kiri muri morgue mu bitaro ahantu ngaho i Bujumbura. Ivyo rero vyaratubabaje nk'indongozi, biratubabaza nk'inyankamugayo, ariko kandi nyankamugayo mwese muri ngaha namwe bakozi b'umugambwe, ivyo ntibyaduciye ivutu kuko abarundi nibo bayamaze bati akagumye bagumako. Reka twongere tubatumirire kubandanya mugwiza ingoga n'ubwira, naho ivyo vyashitse ntibiduce intege, ahubwo tubandanye dutera tuje imbere. Umugambwe SNL waragiye uragira ico uvuze no muri uyu mwaka mu kwandika amakete yandikirwa indongozi nkuru z'igihugu na cane cane ubushikiranganje bw'intwari yo hagati, werekana canke bumenyesha ibitari ko biragenda neza na cane cane ibijanye n'ibikorwa vya politike imigambwe duhamagarirwa gukora ku mugaragaro. No mwaka nyene ingendo zitari nke zarakozwe, izo zakozwe n'abagize ibiro bikuru vy'umugambwe, bongera bafashwa n'abashinga amateka batowe mu mugambwe SNL, baraja ku rubuga baraja kuremesha inyankamugayo ndetse n'abatowe muri ya manama mpanuzajambo ya komine mu mugambwe SNL, kwari kugira ngo bahanahana ivyumviro nabo batowe, abo batowe mu manama mpanuzajambo bamenye igikorwa bahamagarirwa gukora, bongere bamenyeshwe n'amategeko bategerezwa kwisunga mu gukora ico gikorwa. No muri umwaka nyene vya bikorwa byo gukaririza ubwenge indongozi z'umugambwe SNL vyarabandanije. Ivyo navyo bikaba byari bishingiye ku ntwari ibereye no kwitunganiriza imigambi mito mito. Umugambwe SNL ntiwirengagije abari mu ngorane, na cane cane inyankamugayo, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ko umuntu akwiye gufasha bose mugabo agahera abo mu nzu y'Imana. N'umugambwe SNL rero no kwagize warafashije mugabo wasize akaburungu cyane ku nyankamugayo. Aho twovuga nk'abapfunzwe umugambi washoboye kuza kushikako ukabashikanira agasabune, twovuga nk'abana bamwe b'imfuvyi cyangwa abavyeyi batishoboye, umugambwe SNL washoboye guha ibikoresho kugira ngo baje ku mashure bashobore kwiga nk'abandi.
banyakubahwa mukoraniye ngaha, ibihe twaciyemo muri iyi myaka dusize inyuma, navuga ko byagiye biba ibihe bihindagurika, hamwe bikaba byiza ahandi bikazamwo agatose. Aha twavuga ko umugambwe wagiye uraburagizwa hamwe hamwe, ukabuzwa amanama, haba mu maperemananse ndetse n'ahandi, na cyane cyane mu maperemananse. Ariko ibyo byose bigakorwa na bamwe mu ndongozi zo hasi ndetse na bamwe mu ndongozi z'imigambwe duhurira ku rubuga, bishobora kuba bigora gutahura no gukurikiza amategeko, yaba ayagenga imigambwe canke ayagenga amanama n'imyiyerekano. Ivyo rero twaragiye turabibona aho amanama atari make yagiye arabuzwa, kandi itegeko ritomoye rivuga ko umugambwe ugirira amanama mu ngoro zawo, ugira ayo manama guhera isaha 12 z'agatondo gushika isaha 12 z'umugoroba. Ivyo rero abo baca kubiri n'amategeko barabirenganye, bakaza barabuza umugambwe ko wokora. Ariko naho biri uko ntitwacitse ikivuto, twabandanije twitura inzego zikurira abo baba bakoze ivyo, tubamenyesha ko hari amakosa ariko arakorwa n'ababaserukira. Ivyo hamwe hamwe twaragiye turabibona ko hari cyakorwa, hakaba n'ahandi byaguma biri kwakunda nyene. Ariko naho biri uko ntidukwiye gucika ivuto, dukore nk'inyamugayo, tubandanye dutera tuja imbere. Baba baririmbyi uko vyogenda kose, nzoguma n'inyankamugayo namwe, hoba guca mu mahwa, hoba guca mu ruzi, muraguma muri nyankamugayo. Banyakubahwa ndongozi muri ngaha, banyakubahwa batumire bahire, munkondere mu gusozera nongere ntumirire inyankamugayo zitavye urubanza uyu munsi, ndazitumirire kuja ku bikorwa. Umwaka w'ibihumbi 2025 urageze. Honorable Marayika niwe yavuze ngo nta nkeka, tubasabe kuja ku kivi. Eka n'umwaka w'ibihumbi 2027 nawo nyene nturi kure, naho duhamagarirwa nk'inyankamugayo kuja ku kivi, tugakora n'umwete mwinshi, tugatsinda ubwoba, tugatsinda agatotezo, tugatsinda vya bindi vyose aba n'abandi mwama murakorerwa hirya no hino. Reka munkundire banyakubahwa, twongere tubashimire duciye ku mayange bike muri byinshi umugambwe CNL wakoze.
kugira ngo baharanire iteka kuri bose seneri irashyigikiwe